Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 8 Nyakanga uno mwaka wa 2024 Umushingamateka Neema n'ibitanga yatowe mu ntara ya Cibitoke yagendeye bantahonikora bo ku mutumba wa Kagazi n'umutumba wa Karurama. Iyo mitumba ikaba iri muri zone Cibitoke komine Rugombo. Akaba yaje abazaniye imfashanyo yari yasavye abicishije mu mugambwe CNDD-FDD kugwe w'igihugu. Iyo mfashanyo ikaba yatanzwe n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda. Iyo mfashanyo kandi ikaba yari igizwe n'umuceri. Ivyo birori bikaba vyatewe iteka n'indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'urongoye zone Cibitoke mu ntwaro Eveline Nduwayezu. Ewe RY'URWARUKA ntawe utokumviriza. Uyu mushingamateka Neema n'ibitanga yashimiye cyane umugambwe CNDD-FDD wo wagize inguvu zishoboka zose kugira igisabo ciwe cyo gusabira bantahonikora imfashanyo kije mu ngiro. Akongera agashimira leta mvyeyi, leta nkozi yo yashoboye gutanga iyo mfashanyo ibicishije mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda. Yanatanze impanuro zitandukanye cyane yerekeza kubatwa ababwira ko bokundana n'abenegihugu bandi batava mu bwoko bw'abatwa hama bakitwararika ijoro n'umurango igikorwa twimirije c'amatora. Akabasaba kandi ko bokwirinda abaza kubacanishamwo, ko bamenyesha ko ibikorwa nk'ivyo byo gutanga iyo mfashanyo kuri bantahonikora yayitanze muri komine Mugina ahitwa ku Kirinzi. Imabayi iyo mfashanyo ikaba yaronkejwe bantahonikora bo ku mutumba wa Muhungo. Ivyo bikorwa bikaba bigiye kubandaniriza mu bindi bice bigize intara ya Cibitoke. Wavrep ijwi ry'urwaruka FM.